Haleluya. Rero nk'uko bivuze tugeze mu kanya keza ko gusangira amajambo y'Imana. Turaza gusoma aha mu Gusubira Muvyagezwe, kimwe mu bitabo by'ivyavuzwe na Mose. Turaza guhera ku murongo wa gatandatu gushika ku murongo wa 24. Gusubira mu Vyagezwe igice ca gatandatu duhere ku murongo n'igice c'indwi uhereye ku murongo wa gatandatu gushika ku murongo wa 24. Nituhasomera rimwe icarimwe ariko turaza turasoma ibice bice. Haleluya. Ijambo tuganirako ni ijambo rivuga ngo Uhoraho Imana Yawe. Haleluya. Uhoraho Imana Yawe. Yesu ashimwe. Haleluya. Rero uko Bibiliya igenda ivyerekana uhereye mu isezerano rya kera canye n'ubu, biragaragara yuko abantu bashobora kubaho badafise Imana. Haleluya. Yesu ashimwe. Nico gituma tuvuze Uhoraho Imana Yawe bifise insiguro nini. Haleluya. Yesu ashimwe. Aha twese turafise ibintu vy'iwacu. Cha kintu naho uhura n'umuntu agitwaye umubwira ati hagarara, ico kintu ni ici wanje. Haleluya. Ico gituma rero nivyo Imana iriho, ariko kandi Imana ikeneye mw'isi abantu, haleluya, bayitirira. Yesu ashimwe. Bayiyitirira. Haleluya. Aha twese ntawonezerwa igihe woba waravyaye umwana ariko uwo mwana ugasanga ntakwemanga, ntakwiyitirira nk'umuvyeyi naho vyama vyabaye. Yesu ashimwe. Twage twumva inkuru zimwe z'abantu bavukiye mu gihugu hagati ariko bashitse hano mu gisagara, hageze yuko baronka impapuro z'imitsindo bakazifeta abavyeyi babo badahari. Kubera iki? Kuko ageze ahantu ikizungu camuzungurije, nakeneye yuko se wiwe seruka yambaye yeboyebo. Mugabo nimba yambaye yeboyebo ni so yategezwa guseruka ukamwimanga. Aya makosa yama yabaye. Bangahe batemera iyo bava, baguma baniganira aha muri meri bakavuga ati jendu waha. Bene data twese nitwobabo ngaha, kandi burya ababizi, je sindabizi cyane, burya abo ngaha benshi bavuga ko atariho bari. Abahiyitirira nabaje vuba. Abo ngaha baragiye bazarohero n'ahandi mu Kinindo, hasigaye bake. Burya ari amazu kenshi bavuga ko arimo abatama, ariko bakufika hapa siku hizi akubwira mimi ni muzawa wa hapa. Imana ikeneye abantu bari fier, bazi. Bibiliya ivuga ngo abazi Imana yabo, haleluya, bazokunguka inkomezi, baziyubura mu nkomezi sha. Rero Imana iri mw'ijuru iranezerwa abantu ibonye mu mitima bazi Imana yabo. Haleluya. Nico gituma rino jambo ari jambo ryo gusubira kuduhagurutsa, gusubira kwiyumvira ku Mana yacu. Haleluya. Aha duhereye aha Gusubira mu Vyagezwe igice c'indwi ku murongo wa gatandatu, turashaka guhera ku murongo wa gatandatu gushika ku murongo w'8. Ngo kuko muri hanga ryera ryarobanuriwe Uhoraho Imana yanyu, kandi Uhoraho Imana yanyu
yanyu yabatoranije mu mahanga yose yo mu isi ngo mube ihanga yiharije. Icyatumye Uhoraho abakunda akabatoranya si uko mwarusha ayandi mahanga yose ubwinshi, mbere mwari bake cyane mu yandi mahanga yose. 8. Ariko nuko Uhoraho abakunda akagomba gushitsa indahiro yarahiye basokuruza banyu. Nico cyatumye Uhoraho abakuzayo ububasha bwiwe bwinshi, akabagobotora akabakura mu nzu y'ubuja no mu maboko ya Farawo umwami wa Egiputa. Aleluya. Kino gitabo cyo Gusubira Muvyagezwe ni igitabo gikomeye cyane, kuko kirimo amajambo Mose yasozereye ko, kirimo ingene Mose yarageze ahantu adashobora kubandanya ngo yinjire Kanani, kuko Imana yari yamubwiye ko azohabona mugabo atazinjirayo. Ariko Mose nk'umurongozi mwiza ntiyashavuye ngo yivumbure nk'uko bamwe twivumburira Imana ngo ndabivuyemwo. Imana imubwiye ati ntuzobandanya, yavyakiriye umutima mwiza. Nico gituma yaciye agira impfunyapfunyo, agira lorezime cyane, abaha amajambo ya nyuma yo kubatekerera. Rero Gusubira Muvyagezwe n'amajambo Mose yahereje ko, n'amajambo Mose yasubiye kwegera ubwoko bw'Imana abaha impanuro, asubira kubibutsa ingene Imana yagendanye nabo imyaka 40. Igihe Mose yavuga ibyo Gusubira Muvyagezwe bari bakwije imyaka 40, bari ku mpera y'ubugaragwa. Hari hageze ko bajabuka Yorodani binjire mu gihugu Imana ibahaye. Mose asubira kubibutsa ingene Imana yagendanye nabo. Dufise Imana igendana natwe. Mose asubira kubibutsa intambara bagwanye, ingene bagiye banesha amahanga abasumvye ubwinshi n'inkomezi, bakanesha abami bakomeye barimo abo bita ba Sihoni na Ogi. Mose asubira kubibutsa ingene Imana ari umwizigirwa, ingene atari Imana baratora ariko ni Imana igumye isezerano. Asubira kubibutsa ingene Imana gushika na n'ubu ikigumije isezerano yagiraniye na Aburahamu na Isaka na Yakobo. Mose asubira kubagabisha abibutsa ingene base kwinjira mu gihugu c'isezerano kubw'inkuru z'abatasi. Mose amaze kuvyegeranya vyose, aha muri uhereye ku gice ca 4, 5, 6, 7, tubona rero Mose asubira kubabwira rero ingene bakwiye kwitwara. Aleluya. Niho tubona muri iki gice gitoya twasomye Mose asubira kubibutsa Imana yabakuye. Aleluya. Ngo kuko muri hanga ryera ryarobanuriwe Uhoraho Imana yanyu, kandi Uhoraho Imana yanyu yabatoranije mu mahanga yose yo mu isi ngo mube ihanga yiharije. Icyatumye Uhoraho abakunda akabatoranya si uko murusha ayandi mahanga yose ubwinshi, mbere muri bake cyane mu yandi mahanga, ariko nuko Uhoraho abakunda akagomba gushitsa indahiro yarahiye basogokuruza banyu. Nico cyatumye Uhoraho abakuzayo ukuboko k'ububasha n'inkomezi. Ikintu cya mbere tubona, iri jambo rivuga ngo Uhoraho Imana yawe, ubwa mbere si ijambo tubona ryavuye mu muntu, ni plena origine mu mwana w'umuntu. Si umuntu yagize ahantu aravuga ngo Uhoraho Imana yanje, ariko bifise aho vyavuye. Aleluya. Yesu ashimwe. Kuko turabona Mose asubira kubibutsa yuko ni hanga Imana yirondereye. Aleluya. Sibo bamurondeye, si hanga ryarondeye Imana ngo bagirane amasezerano, ni hanga Imana yirondereye.
ngo uhoraho ngaraba amahanga yose yo mu isi ngo yitoraniriza mu ihanga yirobaniriza mu ihanga kugira ngo ribe ihanga yiharije. Imana irangije iriha etiketi iravuga ngo iri ni ihanga ryera. Haleluya. Rero mw'ico gikorwa Imana yakoze cyo kwitoraniriza kwihitiramo ihanga mu buntu bwayo no mu rukundo rwayo, niho umuntu agera ahantu akavuga ngo uhoraho Imana yanje. Haleluya. Rero uhoraho Imana yawe, Imana yanje, biva mu kuntu Imana yaturondeye, biva mu kuntu Imana yatwitoranirije, biva mu kuntu Imana yadukunze. Haleluya. Abasigura neza ibya Bibiliya basigura yuko, haleluya, Abisirayeli urugendo rwose bagenze bari kumwe n'Imana, bari kumwe na Kristo Yesu. Haleluya. Rero niki kintu ca mbere nagomba kuvuga, iyo tuvuze ngo uhoraho Imana yawe, ni ahantu iri jambo riva mu rukundo rwayo, riva mu buntu bwayo, riva mu kugira neza kwayo. Kuko Mose arababwira ati icyatumye Imana ibatora si uko mwari beza, si uko mwarusha abandi ayandi mahanga ubwinshi, ahubwo mwari na bake cyane, ahubwo byavuye mu rukundo rwayo. Haleluya. Bene data, niki cyotuma uvuga ngo uhoraho Imana yawe? Niki cyotuma wiyapropriya Imana? Kenshi hari abama bavuga ati burya abakizwa bigira ibintu, ni gute biyapropriya Imana? Kubera iki bagahagarara bakaduza izosi bakavuga ngo uhoraho Imana yanje? Mbega ni Imana yabo gusa, twebwe turihe? Haleluya. Hari ikintu batahura yuko yabarondeye, batahura yuko yabahisemwo, batahura ko yabarobanuye. Turahamagarirwa kwiyitirira Imana, kuko niyo Imana niyatewe isoni ukuvuga ngo muri hanga ryera, muri abantu nitoranirije, muri abantu nihitiyemwo. Tuvuga ko Imana ari Imana yacu kuko ariyo yabidutumye, niyo yabivuze, niyo yabitanguje muri twebwe. Ntidufise isoni, niyo yabitanguje. Umbwire mugenzi wawe ati uhoraho Imana yawe. Yesu ashimwe. Bene data, iri jambo uhoraho Imana yawe ubundi nk'uko tubibona ritangurira mu ihanga ryera. Iki gihe ihanga ryera wewe ntiwarimwo, abarundi mwibuke ko ntibarimwo. Mwibuke yuko Imana yari yatoranije iri hanga ryera mu mahanga yose. Haleluya. Itoranya abayuda kuba ihanga ryera, ihanga Imana yitoranirije. Le reste c'était des païens, bari abanyamahanga. Mu ihanga ryera ntibarimwo. Nta burenganzira basigaye bari basabwe kuvuga ngo uhoraho Imana yanje. Ryari ihanga rya Isirayeli gusa. Haleluya. Ariko aho bibereye vyiza, Yesu ashimwe, ugiye mu Abanyefeso igice cya 2 kuva ku murongo wa 11 gushika ku murongo wa 14, Bibiliya ivuga ngo twegejwe hafi n'amaraso ya Yesu, ngo twari mu isi dutandukanye n'ihanga rya Isirayeli, ngo twari mu isi turijabuka kuvya. Burya icyo nkundira Imana uyu munsi nuko ndi mu byo yavuze, ivyo yavuze birandaba. Ariko ngo twari mu isi, ivy'Imana yavuze turi hanze y'ivyo yavuze. Ngo nta vyizigiro vyo kubaho twari dufise, nta vyizigiro namba twari dufise. Ngo twari dutandukanye n'ihanga rya Isirayeli, twari jabuka ku masezerano, nta munezero twagira, nta mahoro twagira. Uyu munsi iyo Yesu ataza, haleluya, ngo negezwe hafi n'amaraso ya Yesu, ngo mbe umwe mu ihanga ry'Imana, mbandihe uburihe. Yesu yatugiriye neza bene data. Haleluya. Ngo nuko mwibuke yuko ubwa mbere mwebwe abanyamahanga ku rukoba, mwebwe mucitwa abatakebwe, nabo bitwa abakebwe n'intoke ku mubiri. 12. Kwico
icyo gihe mwari mutandukanye na Kristo, hari akaga gakomeye. Muri itandukano n'ihanga rya Isirayeli, muri ijabuka ku masezerano y'ibyasezeranywe, ataco mwizigiye kubizoba, mwari mwisi mutagira Imana rurema. Ariko noneho ko muri Kristo Yesu, mwebwe abari kure kera mwigijwe hafi n'amaraso ya Yesu. 14 niwe mahoro yacu. Mu yandi majambo, Uhoraho Imana yacu niwe mahoro yacu, ko yahinduye amacakubiri kuba kimwe, aho mvoye ca gisika cyo hagati cadutandukanya. Haleluya. Uyu munsi ukwiye kwirata Imana ukavuga ati Uhoraho Imana yanjye, kuko niyo mahoro yanjye. Uya isufure aka ka energy dufise nako muri Yesu. Nta handi kava. Noye muzi ko twaje twumye, twaje dukamutse, dusigaye tugira icuya c'izuba gusa, mugabo tugira icuya c'akayaga kamwema. Dukomere Imana amashi. Haleluya. Uhoraho Imana yawe ubwa mbere, kuko yakurondereye muri Yesu. Si proje y'umuvyeyi, si proje y'abagenzi, si impanuro z'abantu, si umugambi mpuzamakungu. Ni Imana yonyene yarungitse Yesu kugira ngo tugiye muri yo tube mw'ihanga ry'Imana, tube abavuga Uhoraho Imana yanje. Tuyikomera amashi menshi. Rero mvuze ngo Uhoraho Imana yanje, ikintu ca mbere mvuga nuko ijambo Uhoraho Imana yanje rifatanye nuko ariyo yandondeye, niyo yanyiyeguriye. Nanje uyu munsi bica bituma kubw'ubwo buntu yangiriye ndayiyapropria, ndayigira gwanje, ndayigira umugabane wanje. Uhoraho n'umugabane wanje, ni Imana yanje. Icagaciro mfise ni Imana, icagaciro mfise nta gihari. Ico tuzosigarana hanyuma y'ivyo vyose nta gihari, tuzosigarana Imana. Imana niwo mugabane wawe. Haleluya. Yesu ashimwe. Twagomba gusoma tubandanye duhereye aha mu gice cya kangahe. Ikindi tubona nuko aha tubona ku murongo wa 10. Gusubira mu vyagezwe igice c'indwi ku murongo wa 10. Umurongo w'icenga, nuko rero mumenye yuko Uhoraho Imana yanyu ariyo Mana, ariyo yo kwizigirwa, yamishitse isezerano, ikagirira imbabazi abayikunda, bakitondera ivyagezwe vyayo, ikageza ku ruvyaro rwabo uko ruzogenda rukurikirana gushitsa igihumbi. Dusubiye inyuma gato mu gice cya 6 ku murongo wa 10. Gusubira mu vyagezwe igice cya 6 umurongo wa 10. Mose aravuga ati Uhoraho Imana yanyu niyamara kubashitsa mu gihugu yarahiye basogokuruza banyu Aburahamu, Isaka na Yakobo ko azokibaha, kirimwe ibisagara binini vyiza mutubatse, n'inzu zuzuye ivyiza vy'uburyo bwose mutashizemwo, n'ivyo vyimbiwe kubika amazi, mutimvye n'imirima y'izabibu y'imyelayo mutateye, mukarya mukama mu gahimbo. Muzoheze mwirinde nimwibagire Uhoraho yabakuye mu gihugu ca Egiputa mu nzu y'ubuja. Haleluya. Ugiye aha naho usimbiye mu gusubira mu vyagezwe igice 8
ku murongo wa 11. Uhereye ku murongo w'9. Ni igihugu muzokenukiramwo ivyo kurya. Aba bantu binjiye mu gihugu ciza, igihugu bazokenukiramo ivyo kurya. Nimugire ico mukeneramwo. Ni igihugu kirimwo amabuye y'ubutare n'imisozi mwoshobora kwimbamwo imiringa. Muzokwama mu gahimbo, mushimire Uhoraho Imana yanyu igihugu ciza yabahaye. 11 niho shaka. Muzokwirinde, nimuzokwibagire Uhoraho Imana yanyu, mukareka kwitondera ivyagezwe vyiwe, imanza ziwe zishizwe n'amabwirizwa yiwe. Ivyo ndabagera uyu munsi. 12. Nimwamara kurya mu gahimba, mukubaka inzu nziza, mukazibamwo, amasho n'imikuko yanyu bikagwira, mukagwiza ifeza n'izahabu, mbere ivyo mufise byose bikagwira. Maze muzokwirinde imitima yanyu yoye kwishira hejuru, ngo mwibagire Uhoraho Imana yanyu yabakuye mu gihugu ca Egiputa muzuye ubuja. Iri jambo rivuga ngo Uhoraho Imana yawe si jambo rikwiye kwatura abantu bariko barabaho ubuzima ubwo ari bwo bwose, kuko turabona ko Mose kimwe mu vyo yagarutse kari kararangiza yababwiye ati il faut faire attention. Igihugu mugiyemo ntidukekeranya, n'igihugu ciza. Muzoshikira mu mazu meza ari ekipe, muzoshikira mu mazu, ntimuzohangayika, ntimuzosubira kuja kuvoma ku myonga. Muzoshikira mu matanka amazi, amasistema abaha amazi mutigeze kubona. Muzorya muhage, igihugu mwinjiyemo kiri mu butare. Vous serez riche, muzoba abantu, muzokwama mu gahimbo. Ariko nimwarya mugahaga, nimuze mwibagire, mwikubite kugikiriza, muze mwibuke yuko Imana ariyo yabikoze ikabakura mu nzu y'ubuja muri Egiputa kumara imyaka 40 igaperimeta yuko mwinjira aha hantu. Rero Uhoraho Imana yawe na hantu bituzana kutibagira aho Imana yadukuye. Ndiko ndiyumvira umugani w'abapagani bavuga ati mbega kweki Imana muyiyitirira, twebwe turihe? Nitwaba twiyitirira Imana tugomba kuba tuyitirira twisunga ico yakoze, si bishobisho, si bigumbagumba, si kwikinira, si ugufyina. Uhoraho Imana yanje bifatanye n'ico yakoze, bifatanye naho yankuye, bifatanye naho yansanze, bifatanye nuko nari meze kera, bifatanye nukugira neza kwayo ku buzima bwanje. Ariko rero ntuze wibagire. Haleluya. Umbwire mugenzi wawe ati ntuze wibagire. Mose asubira kubabwira ati ntimuze mwibagire. Ubundi umenga kwibagira, umenga ntitwovyumva cane, ariko kandi dukwiye kuvyumva, kuko ni ibintu bifatanye n'ivyo twama tubona imisi yose. Haleluya. Namwe murazi buryo iyo umuntu yari yagahaga gukora biba bigoye. Ukeneye umuntu ko yitanga, mukoresha atarafata ibiharage. Nama mbona no mu maseminari buryo igikorwa gikomeye tugikora tutarajya. Mugabe iyo twariye duca dusinzira. Rero ibi vyerekana ingene abantu bashobora kwibagira iyo Uhoraho Imana yabo, alors que Imana yakoze ibikomeye ku buzima bwabo, alors que Imana itegezwa kuba ntibagiranwa. Ubundi hari ibintu bikunda kuba, kuko burya tuza kuri Kristo Yesu, sinzi bamwe na bamwe, ariko burya iyo umuntu yaremvye aratakaza gu. Hari
hari ukuntu atabacumva ibintu uko bikwiye kumera. Mugabo kubera Yesu agira neza, burya je nasanze iyo dukijijwe hari akantu Yesu adukorera tugatangura kwiyumva. Wa muntu atahura yiyumvira neza ngo amenye ibiryoshe, ngo amenye ingene ubuzima buryoshe. Burya ubuzima ugeze muri Yesu wumva buryoshe. Mwese ivyo wumva wikabakaba, ukumva uriyaga ukavyumva, urumva utangura kumva kuri umuntu. Akayaga kakaza, itiro rikaza, ukumva unezerewe ubuzima. Rero nk'uko kunezerwa ubuzima niho hazamo kwibagira. Aho usanga umuntu ariko yakubwira ngo nukuri ngo inzoga yarasuye kumotera. Ni wowe umoterwa gusa. Erega inzoga imotera bose. None wewe yarakumotera urasubira urayinywa. Burya kumoterwa n'inzoga ugasubira ukayinywa inyuma y'imyaka 8 nugukina n'Imana nukwibagira. Twese inzoga ziratumotera. Ikiyeri bacugururiye harya ndacumva. Mugabo hari kibazo cy'ukuntu no kwa approche yo kiri a 5 mètres nkavuga ngo ni mu mpeko. Impossible. Kwibagira. Abandi ugasanga umubiri wagarutse ko ari getuzi imibiri yaheze. Yesu akakura freshisa agatima, burya umubiri uva ku gatima. Rero mu vyaha ko agatima kaba karagiye n'umuntu hari igihe nyene umubiri asigara bonmenga nta wafise kandi awufise. Yamara kubona ka ufise rimwe na rimwe hari igihe yumva kamere kagarutse ugasanga asubiye muri bwa busambanyi. Kubereke yasuye kubona kabiri akabonye, yasuye kubona kari umuntu akisubirira mu vyaha. Imibiri dufise muri Yesu, haleluya, si y'abasambanyi kazi, si y'ubushakanyi. Paulo arabivuga ngo vyose ndavyemererwa, ariko si vyose bingirira ikimazi. Je namambwira uyu mubiri nkavuga ati nivyo naje naronze, ariko ko nangwe kumva agafuwa, akagafuwa nako muri Yesu. Nakimana ibuka ingene waje umeze wiravye niwumva umenga wosubira kuca kugukina n'ivyo ukina. Iyo mubiri dufise ni ngoro za Mpwemu Yera. Iyi mibiri dufise ni insengero z'Imana, si ibitera soni, si yo gusubiza mw'ifuro, niyo guhesha Imana icubahiro. Haleluya. Abandi Imana ikabagirira neza ugasanga baje vyahonje vyarononekaye, mugabo akanoti kakaza. Umva ko Mose avuga ati il faut faire attention. Burya mugiye gutunga, mugiye gutera imbere. Ugasanga umuntu rero akanoti kaje, Imana yamugiriye neza, yaraje ku karago ararira bene data baramusengera, akazi karabonetse, mugabo bari busy. No kuwa Mungu nakironka umwanya kuko mugana yakubwira ati nukuri ndahanushe, burya kuwa Mungu mvyuka saa 4. Kwibagira, ntukibagire. Uhoraho Imana yawe ibe ntibagiranwa. Uhoraho Imana yawe ibe ntibigiranwa. Aravuga ati mwirinde nimwajya mugahaga, bareje swisi muzohaga, muzokwama mugahimbo, muzoshikira mu mazari ekipe, na stress y'ubuzima muzosubira kugira. Ico musabwa mwumire kuhoraho Imana yanyu. Haleluya. Umparize mugenzi ati mbega ntiwibagiye usenga kangahe ku munsi? Mbega urasoma ijambo ry'Imana? Mbega mwijoro ushobora kuvyuka? Mbega hari ico ukora mw'ishengero? Benshi iterambere ryatumye bata ishengero. Utarabironka wamakubiro kwa pastor baza ati nihari. Mugabo umuhura kubaza ati mbega nihuri? Bene data tugihema burya nta kintu twoha Imana. Twiha Imana. Niwibagira aho yagukuye. Yesu ashimwe. Niwibagira aho niwibagira ico yakoze. Ico aho wogera hose. Burya ikizungu nigikureho Imana yawe. Konte nikureho Imana yawe.
nibyo ndavyumva, hari amafaranga ubambwiye ngo arashitseko, nkabibona aha naho mwe mutoba mwabibonye bavuga ati arashitseko, mbega noguma ndi hamwe canye ngihezano canja kubaza izi 20 miliyo zisenga aya mafaranga ni gwanje bimeze gute? Tugume hamwe. Haleluya. Uhoraho Imana yawe bifatane no kutibagira iyo Mana ivyo yakoze, ivyo yakugiriye. Haleluya. Yesu ashimwe. Rero ibi birakomeye, tubona Mose asa kubabwira ati nimwibagire vya vyo kurya vyo mu bugaragwa. Imana yabagabuye ibintu mutari muzi, ibintu mutigeze kumenya. Imana yabahaye amazi avuye mu gitandara. Imana yabagiriye neza. Imana yabaguyeko. Naho narubandanya namwe je vous exalte, shishikara mu masengesho. Programme yawe yo gusenga yigumye, subira ufurura ingabire y'Imana iri mu buzima bwawe. Garuka ku Imana yakubwiye muri ya ndoto, garuka ku Imana yagutumye gukora. Hari ivy'Imana yakubwiye kuzokora, kuzoshigikira kubw'ubwami bwayo, ariko wanyoshwe n'agahimbo, wanyoshwe n'ibintu, wanyoshwe na service kanakurimwo. Oya, shira Imana imbere. Haleluya. Shira Imana imbere. Ntute Imana yawe, kuko turabona yuko ari ibintu bihambaye cyane. Ikindi twovuga, nashaka gusoma hariya aha Gusubira Muvyagezwe igice c'indwi guhereye ku murongo wa 12 gushika ku murongo wa 15. Maze nimwumvira ayo mategeko ashinzwe, maze nimwumvira ayo mategeko ashinzwe mukayitondera mukayashitsa, Uhoraho Imana yanyu azobashikiriza isezerano, abagirire imbabazi nk'uko yarahiye ba sogokuruza. Azobakunda bahe umugisha, abagwize, azohezagira uvyaro rwo mu nda zanyu n'ivyimburwa vyo mu ndimiro zanyu, n'ingano n'imivinyu n'amavuta ya elayo, n'ukugwira kw'inka zanyu, n'ukw'imikuku yanyu, abihezagire mu gihugu yarahiye ba sogokuruza banyu ko azokibaha. Muzogira umuhezagiro gusumba ayandi mahanga yose. Nihazoba umugabo canye umugore b'ingumba muri mwebwe canye mu masho yanyu. Uhoraho azobakurako indwara zose, ntazobateza nimwe muri za ngwara mbi zo muri Egiputa nk'uko muzizi, ariko azoziteza ababanka bose. Haleluya. Ubundi bene data, kwibagira Imana bijana n'igihano. Iyo wibagiye ugaha Imana umugongo, Imana ni kwibagira yoyo, ahubwo nayiguha umugongo. Haleluya. Ariko kandi abantu bazi ko Uhoraho ari Imana yabo, bakabifatanya no kugenda neza, bibazanira umugisha. Burya bagendana n'Imana mu bwizigirwa, bagenda baroranirwa mu ngendo zabo zose. Haleluya. Rero iyo tuvuze ngo Uhoraho Imana yacu, tuba turiko turavuga Imana iduha kuroranirwa, tuba turiko turavuga Imana ituma bikunda. Hari indirimbo zimwe zivuga ngo Imana ituma vyemera ngituma bicamwo. Rero Mose arababwira ati nimwagenda neza mw'iki gihugu, hari umugisha mu vyo mukora, mu matongo. Haleluya.
mu ruvyaro rwanyu, mu mibiri yanyu, ingwara nta kibanza zizogira. Muzogira umugisha gusumba ayandi mahanga yose. Imana izobagirira neza. Rero bene data, aha twavuga iki? Uhoraho Imana yawe ni Imana ituma uroranirwa mu rugendo, ni Imana ituma utadendebukirwa, ni Imana ituma itavuga ngo mbega naberewe hiki. Hariga umuntu yicuza icatumye abaho, akavuga ati ico baye ciza iyaba ntovutse. Amajambo nk'ayo yarabayeho muri twebwe. Ugasanga umuntu asigaye yuzuranya umubabaro, asigaye yuzuranya agahinda, agasigara yumva kuba mw'isi n'umuruho, akumva umenga asigaye yikoreye isi, akumva umenga nta mpamvu yo kubaho. Ariko nje kukubwira ngo Uhoraho Imana yawe ni waba uri kuragenda neza, ni Imana iduhezagira. Uhoraho Imana yawe bifatanye no kuroranirwa, bifatanye n'amahirwe, bifatanye n'umugisha. Ushaka kumbwira ngo pastor, none je ko Imana ndayemera nk'Imana yanje kandi nkaba ndiko ndagenda neza, kubera iki ibi bibazo byose? Ico kibazo gikunda kugaruka. Ndiko ngenda neza, nta jwi rinyagiriza ikibi. Imana yankoreye ibikomeye, kandi Imana sinorota ndayiha umugongo canke ngo ndayice ku ruhande. Ngendana nayo mu bwizigirwa, ariko aho ndi nta kigenda. Ivyo ntibiguca intege. Gumako. Haleluya. Gumako. Ubundi aba bagenze imyaka ingahe? Imyaka 40 mu bugaragwa. Kandi ubundi ngo urugendo rwo kuva muri Egiputa baja muri Kanani ngo rwari urugendo bashobora kugenda 11 jours, iminsi 11. Ariko hama hari kibazo c'igituma iminsi 11 yavuyemo imyaka 40. Aha usomye mu gice 8 cyo Gusubira Muvyagezwe, Bibiliya ivuga ngo icatumye Imana ibacisha mu bugaragwa kwari kugira ngo ibacishe bugufi. Haleluya. Birashoboka yuko igikorwa c'Imana, ico uraririye, ico usengera, Imana irari gikoze, kuko ntigirisha inama. Nta komite yo gutabarwa Imana ihamagara, nta constance Imana ikora yo gutabara. Ni Imana ivuga bikaba, ni Imana igera bikaguma. Ariko hamwe n'ivyo, hamwe n'ukuba ifise umugambi wo kukugira neza, irakeneye guhinduka kwawe. Haleluya. Ivyuko Uhoraho Imana yacu igihe tugenda neza bifatanye n'umugisha, uko n'ukuri ntibivuguruzwa. Ivyo uri kuracamo ntibyovuguruza ico Imana ivuga. Burya nasanze iyo turi mu bihe bikomeye, haleluya, si ukuvuga ko Imana itabiriko irakora. Imana iriko irakora ivyo tutabonesha amaso. Umugisha urahari ku rugezo Imana yashatse kubako, naho tutabibonesha amaso. Baraka iko. Mose asaba kwibutsa aba bana, aravuga ati erega mu bugaragano ivyo twararemvye nivyo, ariko mwibuke yuko tutavyimvye ibirenge. Iyo ni baraka. Uri mu bugaragwa, mugabo urugendo uriko shaka kuvuga ngo ni rurerure, mugabo wiravye ntiwavyimvye ibirenge. Urugendo twagenze n'urugendo rurerure, mugabo impuzu zacu ntizadutabukiyeko. Imagine vous, gute umuntu yogenda 40 apye ibirenge vyiwe ntibivyimbe. We wihenda ugere kwa Busigo n'amaguru. Shikira gukandwa amazi ashushe. 40 apye
mu musenyi ushushe. Mugabo ngo ibirenge vya Mose aravuga ati il faut faire attention, ibirenge vyanyu ntivyavyimbye, impuzu zanyu ntizabashiriyeko. Rero Uhoraho Imana yacu nimba ivuga ati nimwagenda neza muzogira umuhezagiro mu matongo, muzogira umuhezagiro en ville, muzogira umuhezagiro mu ruvyaro, mu magara muzogira amagara meza. C'est une pure vérité. Nuko amaso yacu aba yugaye, we ukabandanya widogera umuceri n'ibiharage, mugabo uwo muceri n'ibiharage byabonetse. Nta promotion urashaka kuduzwa, mugabo naho utaraduzwa mbaye babandi ufise aho wicara saho uhagarara. Ntuvyimbe ibirenge. Yesu ashimwe. Ntuvyimbe ibire. Rero bene data, ukugendana n'Imana mu bwizigirwa bifatanye n'umugisha. Benshi bama babonye ko la solution ari kwicira inzira kubera ibihe bariko baracamo, ariko ubu vyononye. Kuko burya naho ugiye uzobirya kabiri vyo mu vyaha, mugabo kwituri ya gatatu uzogaruka, kandi ugaruka warasubiye inyuma. Burya nimba wari kuranangira umwaka umwe, igihe wikatishije ukaja mu vyaha, wa mwaka umwe uhinduye imyaka 10, ko bigusaba kugaruka hahandi. Haleluya. Rero Uhoraho Imana yawe bifatanye no kugira neza, ariko kandi nuko twabifatanye na tando crise. Ariko tando crise igihe cyayo cyuko ihera kirahari. None ni jewe gusa mwiyumviraho mwari mu myaka 5 iheze, mwari mumeze gute? Mwari bwaronka ingo bamwe bamwe, mwari bwaronka imiduga murimo mu mwaka bamwe bamwe. Mu myaka 10 iheze amazu murimwo mwari bwayaronka. None mumva Imana itabahezagiye. Dufise Imana iduhezagiye muri vyabona. None je ndibuka umunsi wa mbere nja mu windwi, ndibuka yuko mama yambwiye ati uragenda cyane ugenda. Nambwiye ati singenda. Arambwira turagenda. Kubera iki? Je ndiko ntaraba nabomenga singenda ko nta birato nari ifise. Naja munenten nisakoshi je nabomenga singenda ko nta yari hari. Mugabo arambwiye ati petit kandambiri ndozire. Ngizi jambari kandambiri, isakoshi nayo genda utori igiri hajya ijyanye niri hajya, ukuremo bijya bintu birimwo ugende bingina imbere. Nagiye nanga mugo naragiye. Naja muri interna. Haleluya. Ariko ibibazo vy'ibirato a incertain moment birahera. Ibibazo vy'impuzu mu gihe kanaka birahera. Je ndibuka ndi muri fiançailles, tugitangura fiançailles. Madame yarantoye kugira ngo ambwira ati ndashaka kuguhezagira. Ambwira ati wogo mumpezagiza iki? Nakagayo n'amanyama. Arambwira ati wewe urabona ko wambara uduponji twera gusa. Nashaka jewe ndaguhezagira ndakugura karato basiga isiraje. Ndamubwira ati birato nk'ivyo je navyo nambara. Mugakora twari mu rukundo. Ndagenda ngurira karato kirabura kisiraje. Mugabo ikintu kanyigishije nuko tumaze kubaka bwa buponje bwose bwaraheze, bwose burahera, sigarana ca kirato yanguriye. Ndibuka yuko nagishiteye ko ipine 3. Sinkuru. Nagiteye ko ipine kangahe? 3. Ndavuga ati kikirato ibirenge ntivyavyimbye. Chambereye umugisha. Chambereye umugisha.
data uyu munsi dusubire duhaguruke twatuze akanwa k'Uhoraho ari Imana yacu, kandi uyu mugisha wa Aburahamu, Isaka na Yakobo tuwatuze akanwa pemporte uko bisa, kuko umugisha Imana yatugeze ni ntabanduka, bizotuvako nuko twemerera Imana turangije tukagendana nayo, nayo ibisigaye hari ahantu iriko iratujana, ahantu iriko iratujana. Ibirato wambara uyu munsi we ntavyo wambara kare, izo muzu we wambara kera nazo wambara, uwo mudugu ugenderamwo kera nawo wari ufise. C'est Dieu qui t'a béni. Ni ikibazo c'umwanya gusa. Imana ikeneye kuca bugufi, Imana ikeneye kuguhingura, Imana ikeneye kugukuramo umuntu yotuma, umuntu Imana yokoresha, nayo niyivuguruza kumugisha. Uzogira umuhezagiro mu matongo, uzogira mu kazi, uzogira mu ruvyaro, n'amagara yawe ingwara ntizizokugira kububasha uri kumwe n'Imana. Rero Uhoraho Imana yawe birafatanye no kuroranirwa, amahirwe, umugisha. Haleluya, bifatanye n'umugisha w'Imana. Ni kese gusa ko dusubiza amaso inyuma tukaraba iyo turiko turava, niho dushaka kubona neza ingene ibintu bimeze. Nitwibagire tugende neza, nayo Imana n'umwizigirwa, n'Imana igira neza. Dusimbire mu gice ca nyuma nagomba gusoma, aha Gusubira Muvyagezwe igice c'indwi umurongo wa 21. Nimuzobatinye, aho ni mu gihe bazoba bashitse muri Kanani. Ubundi Kanani iki gihugu Imana yabahaye hariyo erega cari okipe carimo abantu, kandi abagangi basoda bakomeye, mugabo bategerezwa kuvayo. Umugisha wawe ntuba okipe, barava, hageze barava, barasohoka. Hari amahanga indwi kandi ari virira, abo bita Abayebusi, Abahiwi, Abanaki, Abaheti, bavuvye bibishirira. Aho ubwoko bw'Imana none twebwe turinjira, twinjira gute? Bavuga ati murinjira, baravayo, barava, kuko igihugu ni cabo. Ngo ntimuzobatinye, kuko Uhoraho Imana yanyu ari hagati yanyu, ni Imana ihambaye iteye ubwoba, kandi Uhoraho Imana yanyu azokwirukana ayo mahanga imbere yanyu buhoro buhoro. Nsi pampa ni buhoro Imana ikora buhoro ikora ubireba, babireba. Rega ari ibintu Imana ikeneye kubona ingene vyagenze, none uzobivuga utazi ingene vyagenze. N'abantu bategerezwa kuvuga ingene vyagenze. Ndibuka igihe merana nyeniza arambwira ati amahera kabaye menshi, rero genda rero muri audience publique ubivugireyo vyandikwe. Nkagira ngo barantwara muri chambre quelque part. Mana we, urabona kwemeza kuheranye vyanse wakwamye mu babanyi publiquement. Barambwira ati mzee, none bimeze gute? Kumenga ubwenge nta buriyo. None ubwenge bwe uheraninze miliyoni amezi angahe? 10, 11, 10 uri wa mbere muri Gihosha. Bose babire buke bose babireba. N'Imana mwebwe n'igihugu mbahaye, ayo mahanga nimuze muyatinye, bazovayo petit à petit. Bose babireba bigaragara, kugira ngo Imana yonyene ize ishingirwe intahe. Haleluya. Rero ibisigaye murashaka kubisomba gushika ku murongo wa 26. Ariko iyo tuvuze ngo Uhoraho Imana yacu, dufise Imana iduha gushikama.
bifatanye no kutabura umuntu atetemera atinya. Burya abana b'Imana dukwiye kutaba abantu batinya. Niyumvira ko iyo umuntu avuze ngo Uhoraho Imana yanje, uwo si umuntu ariko arafise amata ku munwa, ni umuntu ahagaze neza. Imana iriko irabwira ubwoko bwayo ngo bwinjire mu gihugu kirimwo abantu. Kimwe Mose yabibukije yari ingene bahagararije Imana bakanka kwinjira mu gihugu Imana ibahaye kubw'inkuru z'abatasi. Aba Mose yariko arabwira igihe Mose yararangije, bamwe bose banka ko bazinjira mu gihugu c'isezerano, bakavuga ngo nizike kirimwo abagabo bazobarigata. Ivyo bintu vyababaje Imana, kandi iyi generasiyo yose ntiyinjiye muri Kanani. Kubera iki? Bapfiriye mu bugaragwa kubwo kutizera. Mose ariko abwira abana b'Exota, mwibuke yuko mwase kwinjira igihugu Imana ibahaye kubw'inkuru z'abatasi. Ariko abwira urundi runganwe, bamwe babwirwa bahereye mu bugaragwa, ariko abwira abo bamutse ko n'abuzukuru babo asaba kubagabisha, erega babandi mwatinya baracariyo, mugabo igihugu ni canyu, ntimutinye. Bene data, ivyacu hamwe na hamwe si vya bintu tubona librema. Ivyacu hamwe na hamwe si vya bintu tubona ouvertement. Inzira tugomba gucamo si za nzira z'umuharuro. Inzira zacu bene data hamwe n'inzira zifunganye. Ivyacu bene data ni ibintu biri hirya yaho tutabona, ni ibintu bikingiriwe n'ibihome, ariko ivyo bihome dutegereza kubicamwo. Ntutinye. Iyo uvuga ngo Uhoraho ni Imana yawe, bisigura ngo uri umuhizi w'Uhoraho, ugwana intambara z'ukwizera, ugwana intambara z'abera. Umbarize mugenzi ati, mbega uri kuragwana canke uri kuricira izira? Aba n'abantu bemera kuburara, n'abantu bemera ko bipararangana, n'abantu badasubira inyuma kubera ibitero, n'abantu bavansa n'Uhoraho. Imana ibahezagire. Aleluya. Dusaba abaririmbyi baze hano, tuvyaguruke tuduze ibiganza vyacu, tubwire Imana ati, Mana uri Imana yanje, niwe Mana yanje, waranyiguze, warandondeye, uri Imana yanje, sinibagirwa aho wankuye Mana. Ndibuka mu myaka 20 iheze aho narindi Mana, nimba aho ndaraho ndi, mbega nije nabikoze si ubwenge, si uko nari mwiza, n'ubuntu wangiriye Mana. Ndagushima Mana, ni wewe Mana uduha kuroranirwa, no tuma bikunda, hari igihe bitugora mugabo ukaduha kuhajabuka. Ni wewe Mana uduha ubushizi bw'amanga, ni wewe Mana uduha inkomezi, ni wewe Mana utuma tudatinya ibiteye ubwoba. Reka uduze ibiganza vyawe ubwira Imana ati, Mana uri Imana yanje, uvyatuza akanwa. Ndabona ibihe warimwo vyatumye unuma, mwijuru ijwi ryawe nibakiryumva. Abamarayika bararondera ico uvuga kugira bagikorere ko ntukivuga. Wabonye umenga wo kwisubirira muri vya bindi, ikirige cuko wihana. Imana warayitaye, yari yagutoranije kugira ngo ugere aho yatura nk'Imana yawe. Ugeze ahantu ubona umenga reka nicishirizemwo, ibintu vyose warabiswatanishije bita mu mazi. Uravuga ngo habe icobaye, oya ntiyagomba kuba icabaye. Duze ibiganza vyawe ubwira Imana ati, Mana kuva none iteka ryose uri Imana. Duze ibiganza vyawe. Abasubiye inyuma uyu munsi mugaruke kuhoraho, abacitse intege uyu munsi musubire kwambara inkomezi, abasubiye mu kaboregwe mwihane, abasubiye mu busambanyi mwihane, abasubiye mu vyo bari barahevye mwihane.
kumenya abacitse intege mwambara inkomezi Fumbatiye ubuzima bwanje tuzi ibiganza vyawe wereka Imana umutima wawe nigiki Imana iriko iravugana nawe nigiki Imana iriko irakuganiriza fata ingingo uno munsi wataye Imana wataye ingabire wataye umuhamagaro wataye ishengero uransiga mu maboko yawe naco nzoti tuzi ibiganza vyawe uyibwira turi Imana yanje urakoze Mana tuzi ibiganza vyawe uhezagira abantu bawe Mana unagure abantu bawe Mana imitima iciye bugufi imitima yihana imitima imenetse imitima ijanjaguritse Mana ngo ntuzoyirengagiza aho uriko uragendagenda gendera uyariko arasenga gendera uyavuga ngo nize numvise ngiye kubikora uko Imana yabimbariye komeza abari bacitse intege subiza mu kibanza abataye ikibanza subizamwo intege subizamwo ivyizigiro komeza abadendebukiwe ababihevye ababitaye reka babisubiremwo izina rya Yesu abari bacitse intege mu mibiri ubakomeze turasenga Mana ng'ingwara ntizigira ububasha mu mibiri y'abera ubugwayi mwe mumbi ntizigira ububasha mu mibiri y'abera umugisha wa Aburahamu Isaka na Yakobo ube kw'irihanga ube ku bwoko bwawe uhezagira ishengero ryawe ucira inzira abera ugurura imiryango yari yugaye ugire neza abantu bawe Mana aba basenga bakwiteze ico bakwiteze ko Mana urakizi reka ubagirire neza abihanye bakira imbabazi mu mitima yabo abahagurukanye no kwihana batahe batsindanishirijwe ko wabonye kwihana kwabo Mana turagukomeye amashi menshi